kongere gusa niko abandi barafite zirenga aha muri komine Gisozi abari badutoye
jewe nitwa Ngomirakiza Bernard nkaba nahora muri komite centrale ya umugambwe w'adasigana Iprone nkaba nagize amahirwe yo guserukira bene igihugu muri conseil communal muri commune Gisozi hanyuma nkaba nahora muri komite centrale kuva kera ndabisubiyemwo muri mugambwe w'adasigana Iprone umva ndi mushasha muri mugambwe Saint David mugabo suri mushasha muri politike nyene iteka munyamabanga mukuru mugambwe Saint David namwe bashinga ntahe bagabo umwe wese niyenze yarashinga ntahe ngaha twatumiye niyenze na buramatara cyangwa mushinga ntahe buramatara rimwo hariho n'userukira mugambwe w'adasigana yaje ntiyihenze. Ego murakoze harimo buramatare aho musani wa Gisozi harimo mukuru umugambwe w'adasigana Iprone muri commune Gisozi ntibahakana ko abashinga ntahe umva se nihenze kugira ese nihende wese mu coyo ciwe ndabaramukije cyane n'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Jewe mfashe ijambo kwizina ry'abadasigana binjiye icesa atagahato nkuko woheje kumwijamba yivuze umugambwe Saint David tugeze Saint David n'intsinzi jengira nti twinjiye kubera iki twinjiye kubera imigabo n'imigambi y'umugambwe Saint David irashe kandi tomoye aho natanga uturorero deheruka amakoperative mu gihugu kuri gwa gasore muravyibuka 61 na rimwe ca 59 duheruka imigambi ya komine y'abene gihugu itorwa na bene gihugu ku mitumba ico gihe sinzi nyine ko byabaho duheruka kugwanya ruswa kuri intwara Saint David irafise akabijya ntawo mpaririza mwese murabizi murabizi kundusha n'umuhamashi yavuze neza nayo twaguyemo kubera iki icya gatatu umugambwe Saint David uratora indongozi inzego zawo witonze abantu bijunja n'ijambo ndabakarorero umushinga ntahe Asman atwara umugambwe Saint David ngaha muri commune Gisozi yarayatowe aho ko arinda ko bataja gushengera basaba ibyo basaba bitonesha niwe yagize kurondera abanywanyi benshi cyane ni akarorero nako muhabonye 1332 twinjiye ku mugaragaro kandi umugambwe usigamwe buvutse ngambe komine Gisozi wahoraho mukomera shinda basabye icya kabiri umushinga umugabo atwara umugambwe mu ntara ya Mwaro n'umugomya banga koko ndabibaye mumbabare ndabivuga hari kuwa Mungu heze twambaye twatiye dukoti ngo tugiye twinjiye umugambwe Saint David ibujumbura ahantu batwakiriye arahora abamoderateri arabivuga neza yuko umugambwe kuri umugambwe mu ntara ahava yindiza abanywanyi bashasha arahora kujya mu gumunyabanga gushika naho nabo bari kumwe atababwira ibyagiragire ashikiriye ijambo yagize iki ati je mumbabare giyo ngire mvukira batangaza ndabashira mu mutamana sindabinjiza umugambwe Saint uno munsi ndindiriye data wuja ndindi wo hejuru wanje abamfashe 23 tudaho uno munsi bose bagoye mu gahundu twotagira turashaka data wanje yabiduhishije naba bari kumwe babimenye afashe mikro ndabasaba umumpera amashi n'umugabo banga koko dusavye iki rero dusavye n'ukuri ibintu bibiri bitarenga gumana kijisho akaramuta ko mugambwe ntawo kiga ko indwi imwe cyaheze ibi ntawo besha naho bari umuntu ajumye gute nkuko yabivuze ubijejwe mutugumeze ko inyigisho hanyuma mutugumize ko nibikogwa nayo turabifisa bise amaboko tukora mu yindi migambwe ubu turi gukorera mu mugambwe wagutse umugambwe Saint David w'abarundi bose hanyuma nkaba shimiye cyane umugambwe w'adasigana twahoramo nuko rwego agasore yavuga ati ndashimiye cyane ababirigi twitwa hikoki nshimiye cyane umugambwe w'adasigana Iprone twahoramo
kumbure tuzohurira abyemeye nyakubahwa nyeniteka muri ya mahuriro y'imigambwe forum de parti politique tuzoyaga tugane mu buntu. Hanyuma nkaba nkuko mwabivuze nagiye mvuga amajambo make nkuko babivuze babidusabye batubare yuko tuzana imikorwa tutaza gusega cyangwa gusabiriza. Je nta buryo bwinshi fise babize barabizi mugabo uyo shantiye ndeme imifuko 10 y'isima nzoyizana ku ndwi. Nimongera amashimo uyasigaye inyuma yawe ubabwiye iki? Abo basigaye inyuma yawe ntibari kure turahezo hinyanyura sindabasezeye uko nzobazana. Nyeniteka mwubahwa wacu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD gira amahoro jewe nahora umugambwe SNL nitwa Negamiye Gilbert mvuga ku ndava aho hafi muri komine ya Gisozi nta gitina n'ivyo umugambwe ko nabahakaniye nabwende kuko n'izimbaga zanje nzobacamwe nta misa itanu twakoze ikomine tutagize kuja mwabonye. Hanyuma mu nyuma twumvise umukuru w'igihugu cyacu avuze ati abatama tubavuze ku buntu naciye nsubira inyuma ndababwira nti twarihenze gatoyi ngo duhinduke. Naje basomye bose mwakibona baza naciye ndababwira nti uburo bwerera ku gihe ubwo rero uburo bwaje mwabonye ukuntu bungana inyuma yacu hari bwinshi bambajije bati no twebwe aho batanditse bose nababwira uri hafi naze mugabo muze mutondere ikindi gihe kindi bari batwegeranya batube hafi. Hanyuma aho twahorana mutubabarire turavukanye twasanze izi ndongozi z'umugambwe CNDD-FDD mu komine bazi guhindura umukeba bakamugira umugenzi n'abahinga. Hariho abambonye nsavye akamoto ndamwita umutama washaka kandi ntavyanka ngo nyonge bacamuza bati wewe warasaze urashobora guha umusenere imoto atavuga ati ujya naho ari umusenere imoto ntayagurukana nawe turamucungira kuri iyi si. Ibisigaye rero mwese abajya bagize kutugendera muri komine ya Gisozi mwese niyo ndondora uko mumeze mwese Imana bahezagire tugire Kristo. Uyu munsi naho twaje ibikorwa bikomeye cyane cyo kwakira abagumyabanga bashasha. Turabahaye ikaze rero mu mugambwe CNDD-FDD. Nkuko nabwiye abagumyabanga nabwiye nti urugamba rw'ukubabuza demokarasi rwakozwe n'abana b'u Burundi abasheshe amaraso ntibayashesheye abagumyabanga bayasheshe abarundi n'Uburundi n'abatari mu mugambwe barabohowe n'abatari mu mugambwe bose wajisikie vizuri ndazi ko ngahi mwana mtazi Kiswahili mujisikie kama muko nyumbani ntimugire complex ngo ngira ntiturabagumyabanga ngo ngira tubona nabi mwabohowe mu bandi twabagumyabanga mwebwe murimwo n'abatarimwo bazoza kuko barabohowe ni buke kandi ngira murazi ngaha ni ntara y'abantu biruka cyane abirutse abatlete iyo mugiye muri hari abatanga gushika abandi bagashika basanga abandi baramaze no kuruhuka. Aba rero baje bwa mbere sawa bariko baraza sawa n'imvugo zarahindutse byinshi twarabikuyemwo yabivuze abatanguye ngaha babivuze navyumvise. Dushimire mbere ubunyamabanga w'umugambwe muri komine Gisozi yuguruye ikampanye n'abantu barenga 500 batubwiye yabigenjeje. Dushima yuko impanuro twatanze zafashe kuko hari abantu birukana abandi babwira amajambo mabi babatuka bakagomba kubacira ivomo. Dushimire rero Asumani dushimire Asumani urumva yaje avuga ati nta numwe wose ni sawa wote aha rero nako musanira urazibira bazohera kuko
kuko wumvise marche d'approche irapanze safi